Hamaze iminsi havugwa ingwara nka malaria na kolera, mbere bamwe bati malaria ishaka kumera nk'ikiza. Aha mbere na Ebola yaravuzwe, naho nyene ata muntu biribonekeza ko ayigwaye hano mu gihugu c'u Burundi. Ariko rero twomenya ko mu gihugu kibanyi ca Kongo iyo ngwara ya Ebola yamaze kuhaka indaro. Mu gihe rero umushikiranganji w'amagara y'abantu no kurwanya ikiza ruhonyanganda sida, muganga Tade Ndikumana yariko yishura ku bibazo by'abashingamateka, ivyo biri mu byo yishuye. Reka mbere twumvirize inyishu yagiye aratanga. Nivyo koko ingwara ya malaria muri amezi ane aheze yaribonekeje mu gihugu, na cane cane muri ubuvuzi bumwe bumwe, aho tubonye ivyo biharuro by'abitura amavuriro baciye dutera akamo leta y'u Burundi yuko twokunganira amavuriro asanzwe akora ico gikorwa ku munsi. Hanyuma leta y'u Burundi iratwumva, iraduha uburyo ugera ku miliyoni 500, aho twaciye duha akazi bavuga ko temporaire abaganga batari basanzwe bafise akazi bashika 360 kugira ngo bafashe mu gushika mu mihana, na cane cane aho twabonye abenegihugu baja ku mavuriro ari benshi kugira babapime hanyuma babahe imiti ku buntu. Ivyo rero vyatumye by'ukuri bigaragara yuko byari bikenewe, kuko twaciye tubona abantu benshi twapimye bari bafise ingwara ya malaria. Rero turavye muri ubuvuzi bwo mu buraruko, ubuseruko bw'igihugu no hagati mu gihugu, niho twabonye iyo ngwara yasa niyabaye ndanse. Ivyo rero ni ibikorwa vyiza. Hariho n'ibindi bikorwa turiko turakora byo guhimiriza abenegihugu mu kwikingira malaria, na cane cane biciye mu gushira hamwe n'ubushikiranganje bujejwe ibidukikije, kambere n'amashirahamwe y'abarundi ashobora gufasha, ko twarabonye ko hari ibiterwa ivyatsi nka mu Burundi, icyatsi bita kate na artemisia bisanzwe bivyo bita amacayicayi mu rurimi tumenyereye, birafise akamoto kirukana imibu. Ivyo rero muri wa mugambi ewe Burundi urambaye turiko turafashanya n'ibiro vya nyeshuri mukuru w'igihugu hamwe n'ishirahamwe ASESIKarire kugira ngo bigwizwe. Ubu turafise hariho amapepiniere arimo nk'ibiterwa bishika hafi 1,500,000 kugira ngo aho imvura igwira babitere, na cane cane hajya impande yo muhira babitere hajya, kuko twarabonye hajya barimo imiceri usanga imibu ari myinshi, naho nyene bakabishiraho mu mirima bikahaba. Aha Bujumbura abo twita abanyabirato muri yajya amashurwe naho nyene bakabishiraho kugira ngo ishobore gufasha. Ivyo rero tuja tunabikorera ko kugira ngo hari ubuhinga turiko turakorana na kaminuza y'u Burundi hamwe n'ikigo cyo mu Bushikiranganje UNSP, aho twatanze umugambi mu karere ka Yase kugira ubushakashatsi kugira ngo turabe ko twokuramo muri ibyo biterwa amavuta, amasabune byo gukoresha kugira ngo ivyo bidufashe kwikingira imibu, na cyane cyane ko twabonye ko ubuye umusegetera wonyene utagikwiye, bivuye yuko ijya mibu bita nofer femelle ya ubushakashatsi bwerekana yuko itera malaria mw'ijoro, ariko ubu no ku murango kubera ihinduka ry'ibihe, ubushuhe, irashobora gutera malaria. Ikibazo naco ne gitomoye kijanye no gukinga kiza ca Ebola, avuze ati twarumvise ko misi heze ho bari ibikoresho byaje kugira ngo natwe nk'ibindi bihugu dukingira bene gihugu, kugira ngo kandi twitegure uko imigenderanire hagati y'Uburundi na Kongo irabandanya, dushobore kumenya tuti mbega abantu bagendera Burundi bava mu gihugu ca Kongo cyangwa mu bindi bihugu nta kimenyetso c'ingwara ya Ebola yoba afise, kugira ngo duheze tumiteho muga dukingirira cyane cyane abene gihugu. Rero twaronse ibikoresho bitandukanye, kandi n'ibikoresho vya mbere twasavye aragire nta umuco, kuko dukorana n'ishirahamwe mpuzamakungu OMS, niryo rigira coordination y'abandi bose bashigikira ico gikorwa. Aho rero twasavye cyane ibikoresho byo gushobora gupima ubushuhe, mugabo kubera ingene ingwara ya Ebola itera amatembangingo canke icuya, iyo umuntu akoze ku muntu afise iyo ngwara aba yanduye. Rero twaca dusaba ubuhinga bwo gushobora gupima ubushuhe, kuko ico kimenyetso ca mbere mu umuntu adakoze ku ngenzi
nitwo bita thermoflash canke zirya mashini nyabwonko zishobora gupima umuntu ari kure, kuko dukoresheje burya buhinga bwa kera thermometre zirya tuzi binda gushira mu kwaha, usanze rero yari yaranduye urumva ni ngorane. Rero gituma ni bwo buhinga bwa mbere twasavye. Hanyuma ibindi bikoresho n'amasabune chloro yo gushobora gukaraba kugira ngo umuntu yaba afite imigera ipfe. Ibindi bikoresho novuga yuko ari byo bambara kugira ngo bashobore gupima umuntu twabonye ku bushuhe, kugira ngo uwo muganga nawe nyene yikingire. Ibintu bambara bisaba ubuhinga bwinshi, byo turabifise kugira ngo ushobore kuja gufata amaraso umuntu we ntugire ikibazo naho usanga aba yaranduye iyo ngwara y'Ebola. Ikindi twadusanzwe dufise za habaniha, hariho n'izindi twaronse hamwe n'imiduga ibiri bakota kugira ngo dushobore kuza turaja aho batubwiye yuko babonye umuntu afise ubushuhe yawe muri Kongo. Aha rero hakaba n'imiti dusanzwe dutanga kuko turatekanye imiti. Ivyo rero byose bica mishira mu mpuzamakungu OMS birabipimye neza, kandi byose twatanze iteko ko bishikira mu kigo Kamebu, birashika tukavyakira tukabibona, hanyuma bigashobora kuva bija mu rego ubuvuzi. Byasa n'ibitugoye bwa mbere kuko bajya basanzwe bashikira igihugu, amaweneje bashaka kuzuma wese abizana kwiwe abikashaka. Twavuze tuti byose ni OMS biraba kandi bishikira ahantu hamwe, tubona ibije ko bimeze neza kandi bipimye bikurikije amategeko. Ikindi rero hariho uko mubizi incanco zo gufasha bajya dusanzwe dukorana ahanini cyangwa ikibazo gikurikira. Ubwo rucanco rero si incanco zisanzwe dutanga, incanco zakozwe zigwanya ingwara ya Ebola sushe bita Zaire, ukuvuga ujya mugera batoye aha mu gihugu ca Kongo, bitandukanye n'imigera yahora tuvuge iri mu burengero bw'igihugu ca Kongo canke muri Liberia, hajya usanga sushe ya irya virus ntisa. Twere twavuze tuti twaba dukeneye urucanco rusa n'ingwara batoye aha twegereye. Ubwo rucanco rero novuga yuko hero aja ku rwego novuga two bishira mu rutonde rw'incanco mu Burundi. Urucanco rugenewe abo dukorana nabo ni bande. Hariho abaganga twigishije ubona hajya ku mafrontiere mu burere bw'ubuzi 22 uhereye ku mafrontiere naho nyene hariho abaganga 4 mu bitaro byose dukorana kugira ngo tubonye umuntu afise ubushuhe avuye muri Kongo shobora kwigurukira mu ivuriro ari ryo ryose yaciye kuri frontiere atabushuhe afise. Abo nabo nyene niyo bazoronka izo ncanco tugeze ku 502 mu bw'incanco twari twasavye zagera ku 10,000 mugabo kubera zizimvye kandi muri Kongo ico kiza cyagumyeho twe twashobora kuronka incanco 2,000 gusa. Cha tuzishira rero kuri abo dukorana hafi na hafi. Muri abo hari abaganga harimo bajya abapolisi muna dukorana kuri PAF. Cahaza rero ikindi kibazo kijanye n'ingwara ya kolera, kiza ca kolera. Nivyo koko iyo ngwara twaravuze yuko ihari, ariko turashima yuko umushikiranganji twakoze dufatanije n'abo umushikiranganji w'umutekano muri protection civile n'abandi sanzwe dukorana, twashoboye kuronka abagwayi gushika ubu bashika 135. Muri abo bose baravuwe barakira, benshi bavuye nta musigara ca Bujumbura mu Rugombo, mu Rumonge ubu vuba ntabashoboye kuboneka. Kandi turashimira abanyarumonge yuko bafashije cyane mu gukurikiza cyane nyamabwiza 10 y'isuku. Rero muti byavuye kuki ahanini amusaba ca Bujumbura harabaye ikibazo aho twasanze hariya murabona ya makartier ya Mutangani Side ya Kabiga Bwiza na Buyenzi hajya ni hubatswe cyo kimwe n'ayandi makartier mu bagira ma point perdu ama fosse septique byaca mu kiringoti cyose kigenda hariya ku terere. Rero kubera imyaka myinshi haciye n'abantu bagumye bagwira, twasanze hari ahantu hazivye, bigatuma rero ijya myanda igaruka kacidudubiza hajya hasanzwe hari burya buntu bwugaye. Rero ivyo twarakoranye n'abajejwe nkora bati mu gihugu na cyane igisagara ca Bujumbura kugira ngo bakora ibishoboka
hajya ahantu hazibuka. Rero twebwe nk'umushikiranganji icyo dukora dusaba abajejwe intwaro cyane cyane ko bohimiriza cyane bajya banyumva kumwe bakuru b'amakazi, kuko iyo hari imicafu ikiragihana hariya cyangwa ngo bucafu bugaruka bukakwira mu bene gihugu bituma abantu bagwara byoroshe.